Donald Trump agendeye Ubushinwa aribwo bwari umuguzi wa mbere w'ibitoro vya Venezuela ikirongowe na MADURO kuko Ubushinwa novuga bwagura ibitoro vya Venezuela kugera ku bice birenga 90%. Ubushinwa mugabo kuva novuga Donald Trump amaze gutembagaza MADURO wari inshuti ikomeye ya Xi JINPING, ivyo vyose vyaciye bihinduka. Donald Trump agiye mu Bushinwa umupartenere novuga commercial wa mbere wa Irani. Ibitoro vya Irani bice birenga 80% vy'ibitoro vya Irani bigurwa n'Ubushinwa, bija mu Bushinwa. Kuba rero Irani iri mu ntambara aba ari kibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'ubudandaji ku Bushinwa. Uno munsi Irani irikira tabagurwa na Donald Trump. Uno munsi Donald Trump n'ivyahoha vyarahuhutse mu muhora wa ORMUZ kuko novuga yarugaye na gose umuhora wa ORMUZ. Uwa mbere ariko arabona ingaruka mbi zikomeye n'Ubushinwa kuko Ubushinwa ibica muri ORMUZ birenga ibice 80% vy'ibidandazwa bica muri ORMUZ biba bigiye canke bivuye mu Bushinwa. Ndikuvuga ko muri urugendo Donald Trump ico sabwa no kudahubuka nuko afise dileme imbere yiwe ukubura amahitamo. Ubwa mbere niyemera yuko umuhora ORMUZ ufungurwa akemera guhagarika intambara yagavye muri Irani azoba hemukiye Israel kandi atayitwa ko atsinzwe. Yego azoba atsinzwe. Mu bisanzwe Ubushinwa buri mu bihugu bishobora kwempoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Giriki koriki utemeye iki. Uno munsi Amerika igura mu Bushinwa ubutare bwa terera kuva ku bice 70 gushika ku bice 100%. Ubwo butare Amerika ibuhinguramwo ibisasu kabuhariwe nka missile Tomahawk, amamashini meza cyane, ama ordinateur, imodoka nziza zigezweho n'ibindi bikoresho by'ubuhinga bwa none bihingurwa mwayo mabuye ya terera. Amerika ubwo butare ntabwo ifise, irinda kuja kubugura mu Bushinwa. Ni nkuko hamwe mu byo bazoyaga hamwe Ubushinwa bwo vuga buti kuva ubu bitewe nuko nawe wase kugurura umuhora wa ORMUZ uri gutuma dukena kuva ubu aya mabuye yaterera twara tubaha turayugaye ntaho tuzosubira kubaha. Amerika byosa nkuko ibohewe amaboko imugongo kuko hari inganda nyinshi zoca zugara. Ubushinwa bubitse ibice birenga 80% by'ubwo butare mu isi yose. Uru rugendo rurashobora guhindura amateka y'isi ikaba mbice ikaba nziza. Inyuma y'imyaka 10 atamukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera igihugu c'Ubushinwa, kuri uwa 13 Rusama uwo mwaka umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kumwe n'abagwizatunga nka Elon Musk wa Starlink, SpaceX n'ibindi hamwe na Tim Cook wa Apple bagendeye igihugu c'Ubushinwa kugira ngo banagure imigenderanire mu bijanye n'ubutunzi n'ubudandaji. Iyo migenderanire yari yagiyemwe agatosi mu bitero bimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiragaba ku bihugu bicuditse n'Ubushinwa. Naho intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Irani womengiri mu gahengwe, umuhora wa ORMUZ wo ukomeje kugagwa ku mpande zose, aho abahinga berekana ko ibice 80% vy'uruja n'uruza bica mu muhora wa ORMUZ vyisha ari ivyo ku Bushinwa. Ubushinwa bukabona ko uwo muhora ugumye wugaye ari nk'uruhombo runini kuri ico gihugu c'Ubushinwa. Imigenderanire hagati y'igihugu c'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamyigoye kuko ivyo bihugu vyose bihiganira kuba mu kibanza ca mbere c'ibihugu biteye imbere ku isi. Abahinga berekana ko ibice 70 canke birenga vy'ubutare canke terre Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha mu gukora ibigwanisho biva mu Bushinwa. Bega ubwo rugendo hari ico goba rusaniye n'intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Irani. Bega hari ico abantu bo kwitega kuri ubwo rugendo mwiyugururwa rya ORMUZ nariga ibihugu vyose vyo kwisi birindiranye igishika iyugururwa ry'uwo muhora. Ni mu gihe iyugagwa ry'uwo muhora ryakoze ku bihugu vyose, mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo nayo nyene yaragize ingaruka kuko abahinga berekana ko iyugagwa ry'umuhora wa ORMUZ wateye ingorane ku bihugu vyose vyo kwisi, eka mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yisanze muri situation aho ibiciro vyose vyo mu bintu vyose nko gusuma n'ibindi vyaduze. Mbega twokwitega iki kuri urwo rugendo umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize mu gihugu c'Ubushinwa? Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Paulo Cash Media, ni rwarukurikirane rw'ibiganiro twama tubashikiriza je na mugenzanje Patrick Rusaje Yatembagaje. Turabahaye ikaze, byose ni muri kino kiganiro.
biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero ni mubona iri kiraca munsi Donald Trump president wa Leta Zunze za Amerika agendeye Ubushinwa agendeye mu Bushinwa nkuko wabivuze mu ntangamarara agiye novuga ahanini ari mu ntumbero kunagura imigenderanire cyane cyane ishingiye ku bijyanye n'ubutunzi n'ubudandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa novuga ko uru rugendo rwa Donald Trump muri Chine urufisi ijambo rinini canke n'urugendo rufise siguro ngira kamaro kandi insiguro zikomeye mutiguti kubera ko Donald Trump agendeye igihugu ariko novuga ariko agerageza gufukama mu nda reka ndabivuga uko agendeye igihugu ariko agerageza kugwanya incuti z'ico gihugu Donald Trump agendeye Ubushinwa aribwo bwari novuga umuguzi wa mbere w'ibitoro vya Venezuela ikirongoye na MADURO kuko Ubushinwa bwagura novuga bwagura ibitoro vya Venezuela kugera ku bice birenga 90%. Ubushinwa mugabo kuva novuga Donald Trump amaze gutembagaza MADURO wari inshuti komeye ya Xi JINPING amaze gutembagaza MADURO muri Venezuela ivyo byose byaciye bihinduka. Donald Trump agiye mu Bushinwa umupartenaire novuga commercial wa mbere wa Irani ibitoro vya Irani bice birenga 80% vy'ibitoro vya Irani bigugwa n'Ubushinwa bija mu Bushinwa ni mu gihe Ubushinwa novuga bufise inganda nyinshi novuga muri Irani Ubushinwa bugashora kandi n'ibidandazwa byinshi cyane cyane ibidandazwa bigizwe n'ubushobozi bwa gisirikare muri Irani uno munsi Irani irikira tabagugwa na Donald Trump uno munsi Irani irikira sambagugwa na Donald Trump uno munsi Donald Trump novuga ya n'ibyaho byarahuhutse mu muhora wa ORMUZ kuko novuga yarugaye na gose umuhora wa ORMUZ nkuko abivuze ORMUZ wari umuhora warufitiye akamaro isi mugabo rero cyane cyane Ubushinwa kuko Ubushinwa ibica muri ORMUZ birenga ibice 80% vy'ibidandazwa bica muri ORMUZ haba ibitoro haba gaze haba amafumbire n'ibindi byose bica muri ORMUZ ibice birenga 80% biba bigiye canke bivuye mu Bushinwa ni kuvuga ko iyugago rya ORMUZ novuga uwa mbere ariko arabona ingaruka mbi zikomeye n'Ubushinwa kuko bwa mbere Leta Zunze za Amerika zitarugarana gose umuhora ORMUZ Irani icugaye uko Irani yari yawugaye ibihugu bicuditse na Irani canke ibihugu vyemeye gutanga rijya kori Irani yaka byarahaca yego amato yikora ibidandazwa by'Ubushinwa amato yikora ibidandazwa by'ibindi bihugu bicuditse novuga na Irani ayo mato yarahaca ukuri kwami yego yugagwa ry'umuhora ORMUZ byavuye bihindukira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego plus yugara plus yagwana cyane gose no kuvuga ego no kuvuga kugara umuhora wa ORMUZ na leta zunze ubumwe za Amerika erega Donald Trump kugara umuhora wa ORMUZ ndabivuge gute yabonye ego kandi ikindi nacyo yabikoze abona umenga nta yindi turufa sigaranye yararavye iti Iran ndiko ndayisaba kuja mu biganiro yarahiye nayigavye ko intambara biranse ko ndayitsinda ati kuva ubu rero ikintu gisigaye aca avuga ati ngira ndondere iturufu ya Iran iturufu ya Iran iturufu yari ifise nuko umuhora ORMUZ yari yawuguruye mugabo iwugururira amato acuditse na Iran ati ubwato nuvuga amato acuditse na Amerika canke inshuti za Amerika ayo mato nubundi ntiyaca muri ORMUZ yego utemeye yuko wugururije na kwijana bose barengane kuvubu ndugaye afite urazi ko twarabikoze kibiganiro twerekana aho novuga Donald Trump yaciye atanga itegeko ryo gufunga ibivuko vya Iran kugira Iran bise nk'abayugarana ntisubire kuja kurangura hanze ntihagire nibyinjira muri Iran biciye muri ORMUZ nzizo novuga ni strategy novuga Trump yakoresheje kugira ngo novuga akandamize neza Iran nayo novuga bakandamizanye bose Yugaye ORMUZ ndanje ndagufashe kuyugara mugabo abahinga barerekana ko buri karabona ingaruka mbi zikomeye n'Ubushinwa yego kandi urazi ko Xi JINPING yagerageje akatari gake yagerageze gutabaza ati nyabuna ni muje mu biganiro nyabuna uyu muhora wa ORMUZ ni mwugurure nyabuna uwo muhora ufitiye akamaro kanini isi nimureke gukinira muri ORMUZ ugura ORMUZ hama novuga usubire uguruke habe bidandazwa bisubire kurengana ukuri kwame biboneka ko ibice 80 yego Ubushinwa burakandamijwe ariko kandi na Amerika izokandamizwa kuko Ubushinwa nibigezwe bushigikira Trump kandi mu gukora ibigwanisho Trump akoresha ubutare buve mu Bushinwa ego yerekana yuko mu bubiko bw'ibigwanisho Trump yoba yasohoye ububiko yarasohoye ibigwanisho byinshi mu bubiko ego mbega uru rugendo ko wumva Trump ni yavuga ati nduguruye Ubushinwa buratezurira ni yavuga ati ndugaye bwa butare Ubushinwa ntibusubira kurekura mbega wumva uru rugendo atakintu kinini abantu bogutega mu bisanzwe uru rugendo rurashobora guhindura amateka y'isi ikaba mbice ikaba nziza ni kuvuga ko muri rugendo Donald Trump icyo asabwa ni kudahubuka ni kwitonda kuko ego ni kwitonda ni kuba ubwa mbere ikintu cyambere kigoye muri rugendo nuko Donald Trump nashobora kubandanya adadaza yugara ORMUZ kuko wamaze kubivuga yuko urugendo rubaye mu gihe umutegetsi akomeye muri Iran umushikiranganje imigenderanire yahora mu Bushinwa yego yaragiye mu Bushinwa arayaga n'abategetsi b'Ubushinwa nta wuzi rero ibyo bayazi shara vuga ati okay uryari Trump azoza mu byo muzoyaga kino kintu muze mu cibandeko mu byo muzoyaga kino kintu muze mu cibandeko ni kuvuga ko rero Donald Trump agiyeyo novuga isi iriteze ikintu kinini kuko bwa mbere igituma navuze ko Trump yo kwirinda mu biganiro mu rugendo igituma yo kwirinda gubuka canke ku ndabivuga gute voilà gihuti canke ngo atwagwa n'ibishobisho nuko afise dilemme imbere yiwe ukubura amahitamo ubwa mbere niyemera yuko umuhora ORMUZ ufungurwa akemera guhagarika intambara yagavye muri Iran azobahemukiye Israel kandi atayitwa ko atsinzwe yego azobatsinzwe azobatsinzwe kuko ibyo yasaba ibyo twakoze kibiganiro ibyo yasaba ibyo yashaka muri Iran yashaka gutembagaza ta Islamique leta y'abayatora ntibirakunda yashaka kwaka uranium ibiro birenga amajana 2 vya uranium ihingurwamwo ibisasu vya nucleaire ivyo bigwa izo uranium ntazararonka no kuvuga ko izo objectif zose yaragamije muri kugira gabijya ijya ntambara kugira tere Iran izo objectif zose nta nimwe arashikako no kuvuga ko rero muri rugendo n'urugendo rukomeye kubera ko mwendere geste ashobora gusanga swat afasha amahitamo neza canke amahitamo atari meza kuko bwa mbere Ubushinwa nico gihugu ca mbere mu bihugu biri muri inosi
novuga nabivuze biritushe novuga biriko birabangamirwa n'intambara ya Amerika muri Iran kuko Ubushinwa bukora imishinga myinshi muri Iran Ubushinwa bari busanzwe bufitanye imigenderanire ikomeye y'ubudandaji na Iran kuba rero Iran iri mu ntambara aba ari kibazo gikomeye cyane cyane mu bijyanye n'ubudandaji ku Bushinwa kuko uwawatewe umwana musanzwe mukorana ubudandaji mukorana ama business bishitse agategwa umva nawe urashikwa ko kuko imishinga wakorerayo irahungabana kandi uruhombo nawe rurakuzako mugabo ikindi naco kihari hagati ituma tuvuga yuko mu gufata ingingo by'utu tuzava bizana ibindi turazi yuko muri izo 80% muri ibyo bice 80 kuvuga n'ubutunzi bw'Ubushinwa bari ko burahungabana cyane gose ni mu gihe ibyo bihugu abiriko birahigana ikibazo biriko no kuvuga biko bira ndabivuye biri mwihiganwa mati ubundi ndashaka kuba uwambere undi ati urahumba ntuncako kandi twumve ko ahantu cisha ibidandazwa nk'ibice 80 niho ubuziga ubutunzi bwawe na Amerika niyatezura harajamwa kandi kantu azoba atezuye no kwigana hamwe Amerika yovuga iti ndemeye intambara ndayihagaritse canke kuko iyo bica hose byo bazoyaga icyo ntigishobora kubura kuko nukuvuga ko Amerika iyo bica hose icyo ntigishobora kubura ko bategeza kubiyaga kubera ko babivuze uno munsi Ubushinwa novuga bushora muri Amerika canke Amerika igura mu Bushinwa novuga ubutare bwa terehar kuva ku bice 70 gushika ku bice 100%. Ubwo butare Amerika ibuhinguramwo ibisasu kabuhariwe nka misile Tomahawk ni misile kabuhariwe zageze ikorosho cyane mu ntambara abakurikiranye ikiganiro naheruka gukora naraberetse ibitigiri vy'ama misile novuga Amerika yakoresheje kugira ishobore gusambagura ofete kujya ibiye bitera igerageza gutabagura Iran novuga ko Amerika irakoresha ama misile Patriot akogwamwo mu biyagize harimwe ubwo butare bwa terehar novuga ko muri Amerika kandi hari inganda kabuhariwe nka Apple ihingura amatelefone benshi dukunda iPhone amamashini meza cyane ama ordinateur imodoka nziza zigezweho n'ibindi bikoresho by'ubuhinga bwa none bihingurwa mwayo mabuye ya terehar Amerika ayo mabuye ntayifise Amerika ubwo butunzi kama ubwo butare ntabwo ifise irinda kuja kubugura mu Bushinwa ni nkuko hamwe mu byo bazoyaga hamwe Ubushinwa bwo vuga buti kuva ubu bitewe nuko nawe wase kugurura umuhora wa ORMUZ uri gutuma dukena kuva ubu aya mabuye yaterera twara tubaha turayugaye naho tuzosubira kubaha Amerika byose nkuko ibohewe amaboko imugongo kuko hari inganda nyinshi docha zugara kuko zidoshobora dosubira kuronka ubwo butunzi kabwo butare kuko Ubushinwa bubitsi bice birenga 80% by'ubwo butare mu isi yose ire ni kuvuga ko mu bisanzwe Ubushinwa bufise iturufu bufise ikarata abakurika iganiro nakoze nabasigura ingene Ubushinwa mu bisanzwe Ubushinwa bubishatse intambara yohera ahubwo ico ndiko ndumva nanje numva umengo intambara ihagaze ku Bushinwa ihagaze no Ubushinwa ico buzodesida kuko twumva yuko Ubushinwa nabwo burafise puissance navuga Ubushinwa burafise ijambo rikomeye kuri Amerika mu bisanzwe Ubushinwa buri mu bihugu bishobora kwempoza leta zumwe za Amerika giriki koriki utemeye iki turahagarika nariga tubona yuko uru rugendo yarugize kuko nawe nyene ataga nta yindi shwa nta yandi mahitamo Donald Trump afise ni ukwemera yena akajeho bakayaga hama bakaraba novuga icokogwa umuti urama ugatogwa kuko mu byo boyaga sinibaza ko bokwibagira iyi ntambara muri Iran nabisigaye yuko iyi ntambara muri Iran novuga ifise uruhara runini ku migenderanire yari hagati y'Ubushinwa na leta z'umwe za Amerika kuko ibigwanisho Iran yakoresheje mu intambara nibyo Abashinwa ibigwanisho Amerika yakoresheje mu intambara bikozwe mu butare bw'Abashinwa bisa nkaho basi Ubushinwa intambara uko yagiraba aribwo byasa nkuko buri ko radandaza mugabo ingaruka mbi novuga zo mu bundi buryo ni uwo muhora ORMUZ hahora hacaye ibidandazwa hacaye ibindi bintu Amerika yaciye ugara rero no kuvuga ko kubwanje mbona ko ibi biganiro birashobora guhindura ishusho y'intambara birashobora guhindura ishusho swat intambara ikaba mbi cyane
canke igahera. Twarabibonye yuko intambara intego nyamukuru yari ifise nta nitwe yaheze iri kuri ya ntego. Twarabonye ko intambara yakifata ubundi buryo gushikanisa yabaye intambara ikora kwisi. Ego kuko Irani mu gufata ORMUZ yavuga ati je nta kindi kigwanisho mfise. Nico kigwanisho yashoboye kugira Irani. Ego biza gutuma Amerika ituza iraza gusubiza ibirenge hasi subira hasi twicarane kandi niko byace bigenda. Irani imaze kugarumura ORMUZ ibiciro bigatangura kuduga ku masoko wanashema no mu masoko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiciro biraduga. Trump yacatangura kugira iciyumviro cyo kuza mu biganiro. Yego no kuvuga mu bisanzwe igituma mvuga yuko Ubushinwa uno munsi nko bivuze Ubushinwa burafise ijambo rinini no vuga burafise ico bwoshobora kwempoza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki uno munsi ibiharuro vyerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise umusaruro mbumbe ungana n'imiliyaridi 32 n'imiliyoni amajana z'amadolari mu gihe Ubushinwa nabwo bugeze ku musaruro mbumbe ungana n'imiliyaridi 20 n'imiliyoni amajana 8 z'amadolari. Nibyo cyane ufatiye kuri PIB ku musaruro mbumbe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri hejuru ibiharuro nahejeje kuvyerekana. Ariko ufatiye novuga ku musaruro mbumbe mugabo ushingiye ku bushobozi bwo gusuma PIB en parité du pouvoir d'achat Ubushinwa buza kw'isonga kuko abahinga barerekana ko Ubushinwa ari uruganda rw'isi. Bice bituma Ubushinwa bufise ubushobozi bwo guhingura ibintu byinshi kandi bizimbutse. Ikintu cyose ushaka Ubushinwa bwo kigwa kandi ku mahera ufise birashoboka. Iyo ni strategy abashinwa bakoresha kugira ngo bashobore gusatisfeza gushora misi yose guhereza isi yose ivyo yifuza kubahereza kudistribua isi yose ama produit yose mwifuza. Ubushinwa ego umwe wese bivaye n'ubushobozi afise icyo kiratuma abahinga barabona ko ico kizoshobora gutuma Ubushinwa bushobora no vuga guca ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Ubushinwa ngo bandanye umurindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaguma ziruka mu ibintu by'intambara gutera ibindi bihugu zizisanga zasubiye inyuma kuko abahinga barerekana ko izi ntambara kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuguruye ibijanye no kwigira umurinzi w'isi gutera intambara mu bindi bihugu mu bijanye n'ivy'ubutunzi iki gihugu nta byinshi novuga nta kunguko kanini kaboneka ahubwo biranasubiza inyuma iterambere kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihahombera byinshi nko mu y'intambara gushikira umunsi abahinga barerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zirinjira mu gihengeri gikomeye cy'ubutunzi bitewe nuko ibigwanisho byinshi bakoresha abanyamerika barabiteye ku bwinshi byose bakakubimara kandi byari ibigwanisho bizimvye. Ni kuvuga ko gato gusa novuga moindre geste ego birababana kubera ko abahinga berekana ko abagerageza gusesangura ibijanye n'ama statistique berekana ko bitebuka nko kugera mu mwaka wa 2032 kuva bagerageje babona ko hagati y'umwaka wa 2032 gushika umwaka wa 2036 hamwe Ubushinwa bwo bandanye umurindi Amerika kwisanga yasubiye inyuma kuko abahinga baramaze bagerageza kwerekana ko izi ntambara novuga Amerika irikira gwana mu imyaka tugezemo cyane cyane muri iki kinjana ca 2021 izi ntambara tamusaruro uboneka zigeze zizanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego mu gihe Ubushinwa bwo bufise strategy yo kutaja mu ntambara ahubwo bakiruka mu by'ubutunzi. Ubushinwa buri muri commerce mwe muragwana nabo bakabandanya business nimba mugwanya umwe agaca avuga ati okay aho wahora wimburira ibiraya ndahaturiye ubundi nawe ati aho naho wahora wimburira ibigori ndahaturiye. Ubushinwa buca buja kwimbura bukabazanira ibiraya umwe akagira ibiraya undi akagira ibigori mukabandanya mukubitana. Ubushinwa buri muri business ni ico rero Ubushinwa iyi myaka cyane cyane muri kinjana ca 2021 niyo system niyo strategy Ubushinwa burimwo. Patrick nibaza ko ari inkuru tuzobana risesangura tumenye icavuye muri ivyo biganiro ni ikintu kirindiramwe igishikantuka kw'isi yose bivanye n'ibihe tugezemwo bivanye kandi n'ingorane twatewe n'iyugagwa ry'umuhora w'umuzi. Ego no kuvuga umuntu yoba ikaturindire turabe ikizovamo kandi biroroshe kubona biroroshe kumenya icyavuyemo kuko tuzoba tuzobona ko intambara yabandanije cyangwa itabandanije. Ego kubera ko nubwo berekana ko kuri meni ibyo bazoyaga hanini ari
novuga ku bijanye n'imigenderanire kunagura imigenderanire y'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa nta numwe yoshobora kwibagira ko Ubushinwa bavuze Ubushinwa na Iran baba bayivuze kuko Ubushinwa bwaramaze imyaka myinshi buri ko bukorana na Iran mu bijanye n'imigenderanire mu bijanye n'ibitoro mu bijanye n'ibigwanisho kandi abantu nabo botahura ko haraheze imyaka myinshi Amerika yihetse kuri Chine cyane mu kugira Amerika ishobore gushikira ubutare bumwe itari ifise nabivuze nk'akaronka tererari niyo mpamvu wumva yajanye n'ababosi ba Apple ajana n'ababosi novuga ba bidiza SpaceX kubera ko yaba ego kuko urebye Apple cyo kimena niza SpaceX ubutare bukoreshwa mw'ibikoresho yaba ivyo Elon Musk akoresha yaba n'ivyo wa Apple akoresha no kuvuga ibice hafi birenga 90% by'ubutare abari tererare kandi biva mu Bushinwa ngubwo ruhara rero urukomeye bw'Ubushinwa mu butunzi bwa Leta Zunze za Amerika ego nibaza ko twogarukiriza hano tuzobandanya tubisesangura tubirabira hamwe turabe iyo byateye bija twumve ego ni kuri Parlo Cash Media tubasaba mubandanye mu dushigikira mugire sabone like commentaire kandi mubandanye musharinga no kubandi ibiganiro bibashikire nyaza ko ari abari inkuru yo kwisi abantu ego kwisi yose ego namakuru abantu teza kuba babizi ego turari ku bwanyu mubande mudushikira yari Christabera Munezero namandi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage yatanga imana biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi